kugira ngo umuntu wese amenye ko umwaka wa yubile wagize umutwaro mubi mw'isi, umutwaro w'icyaha. Umutwaro mubi mw'isi, umutwaro w'icyaha. Ubundi ukiri mu bugingo, umuntu yakoze icyaha indya ntiziryoha, nta n'itiro riboneka. Ndiko ndavuga ukiri mu bugingo, niho umuntu umwe nasomye mu gitabo cy'ingenzi yitwa Vyenyu. Hanyuma rero yicara kwibarabara, hirya intambwe ziriko ziratontoma. Umuntu w'umutima uho ati, yewe Vyenyu, aho hantu nawe wicaye, hajya hirya hari intambwe ziraje kandi ntizigusiga. Ati rega nashandatse ko zobigenza. Yari yaramaze kubavyenyu. Mugabo umuntu agifise umutima utoneka, hari icyo yapfuye na mugenzi we ntagomba ko bahuza amaso. Mugabo urumva uwamaze kubavyenyu nawe ngaho araza akaririmba ngakanikiza irya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu kandi amubona agashishikara umwaka umwe 2 cyangwa 3 iyo mitima ntikababemo mu izina rya Yesu. Abaheburayo icete cyane kiwa Abaheburayo usoma amajambo y'Imana ni igice cya 2 ku murongo wa mbere mu rupapuro rw'amajana 247. Eka twumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nitwanjanje kugakiza, icyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ivyo twumvise kugira ngo ntidutwarwa akayombekere tukabivako. Ni igice cya 2 ku murongo wa mbere. Kwijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi ibicumuro vyose no kutaryumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Twewe tuzokwikiza dute nitwanjajwe kugakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu Yesu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo ugashingira intahe, yishingisha ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpemu yera zagabanganije nk'uko yagombye. N'aya majambo rero maranye iminsi mu mutima avuga ngo nitwanjajwe kugakiza. Abo tumaze igihe tuyavugana, umuntu nibituma byinshi umuntu yanjandwa canke afata mirenegwa ikintu. Kiraba atakamaro gifise, kiraba kirose kumbure vyorushe, kiraba taco cyakumariye, umuntu akagira ati nibisanzwe. Mugabo kano gakiza twumvise kabanje kuvugwa na Yesu, dukwiye kutakanjanjwa ko kuko karahambaye kandi kavuye kure. Yesu yagatangiye amaraso hehe ku musaraba. Tumaze igihe Satani yaradutandukanije n'Imana, cyane yahenda Eva agakora icyaha, agahako icamwa Imana yari yarabujije yari yaramubujije na Adamu. Umupfumu gacuza nahamubona ipfu ryo ngaha bidufatira umwanya munini n'amahera menshi yo kufumbira kugira ngo rimerekera ntikwaru. Iyi miruho dufise, izi ngorane mubona twamamwo, izi ni ingaruka mbi y'icyaha Satani amaze kuduteranya n'Imana. Ariko Imana rero kuko ari umutunzi w'ikigongo, iriyumvira iti Mariya, iriyumvira iti Yohana na Bernard nataravuka na Ntunzeye, sinobare kuko nyene igihe gikwiye kigeze. Inama irakorana mw'ijuru, inama irakorana mw'ijuru. Ati cyaho cyaje mw'isi, wa muntu twarema mw'ishusho yacu ko yacumuye, bigenda gutembeka tumuhemu ko nyene. Abamarayika barikuma kuko bwari urupfu rubi. Imana nibaza ko yabanje kubabwira iti azopfa, ugiye kubacungura azopfa urupfu gohe ku musaraba. Murumva ko bitari vyoroshe. Muga ndakunda Yesu, ninashika mw'ijuru nzomuramutsa ndamubwire nti warakoze, uri umugabo. Ariko Yesu wacu aragihangara, ariko Yesu wacu nigihangange. Mu bamarayika aburubumbura igitabo, mu bizima bine aburubumbura igitabo. Ariko Yesu wacu aragihangara, ariko Yesu wacu nigihangange. Umwami wacu Yesu
mu nkumi yitwa nde? Abaho nk'abantu, abaho nk'umuntu, arasonza nkatwe. Yesu aranyagirwa nkatwe. Yesu arakira umusumeni arabaza nk'abantu kugira ngo bikunde ashikire umuntu hariya hasi na nyarucari, kugira ngo bikunde agirende amukureyo mu vyaha, amukure mu iborero, amukure mu gasho k'icyaha Satani yari yaradushizemo. Hanyuma rero mu kuturonga hapfa urupfu rwiga ku musaraba, aho yiswe ikivume. Uko muri ico gihe umuntu yamenje mu kibano yakoze ibidakogwa, umuntu ari ingorane, abantu bose bagira bati kuraho, bamwica urupfu wahehe go ku musaraba. Yesu acapfa urupfu go ku musaraba, agakiza kaba karabonetse. None agakiza kabonetse nguko hasheshwa amaraso. Mbega izo mpuzu mwambaye ko mbona amazi meshe neza mukazibika neza, nabonye n'impuzu ya kera rwose, nabonye umuntu azi kubika impuzu kwera. Yesu ntawe ndababwira. Yesu abahetse agire. Ni mundane mwese murazi kuzibika. None ko mbona muzibika neza mukazitwararika, ninde yatiseseye amaraso avuga ati aha naragiye mu mangazini basaba bati ni wikebe aha tugurisha agakombe k'amaraso, mwaziguze iki? Zaguzwe iki izi mpuzu twambaye? Amafaranga. None turazitwararika. Iyumvira agakiza kaguzwe amaraso. Nico gituma uwandikiye Abaheburayo avuga ati nimugirende ntitukanjajwe. Ako gakiza kandi impamvu tudakwiye kukanjajwako gatekeye vyose, karimo vyose ivyo dukeneye. Turi kumwe? Kuko kwanjajwa kugira ataco kimaze atakirimwo biroroha. Mugabo kano gakiza karimo vyose. Reka ndababwire nkuko nabwiye abo twari kumwe, abagabo batatu bagiye gukora ahantu kure. Urabona kera ngo baraje Imanamba, nabo ngo baja kure guca amafaranga, umuryango basize ushonje, abagore baba batagira ico bambara, abana bashonje, barabasezera bati turagiye, mwihangane nitwagaruka tuzoza tuzanye amafaranga, tuzoza tuzanye agatenge, tuzoza tuzanye utuntu two kubafasha. Ba bagore basigaraho n'abana bagati naho dushonje, baragiye kuducira ingero hariya. Igihe gikwiye kigeze rero bakoze igihe kirekire, bati tugira dutahe data buja n'uduhembe. Aca bahemba imiganda y'ubwatsi bw'ishinge 3. Umwe ati torujya. Barikorera baragenda, bashitse ku irembo batangura kwitonga, ariko naho twakaboneye umuntu agayana. Aho twakoreye babagore bacu n'abana barindiriye ko bazotuburura dushitse, barindiriye ko inzara izohe, barindiriye ko agatende gashasha kazoboneka, barindiriye ko akaniro kazoboneka, abana barindiriye kabutura n'agakanzu gashasha, ariko vy'ukuri nakayi kuko bagakumbuye. Mbega none aha tubarenguka imbere gute? Naho twakaboneye agayana. Babiri baca baragenda bashika ku kantu k'agasozi kakagatembwe. Ya miganda ati iyo kwirikira turemerera ubusa, baca bata aho nyene. Ya miganda iri kiratembagara nahari yepfo mu uruzi ruca bayitwara, bagabo babona. Umugabo umwe w'umunyabwenge ati narawukoreye, hari igihe usanga hari ipfana muhira awusakaza. Ariyangana arikorera, ashitse muhira, umugore yiteze ishakoshi, yiteze ibifuko, yiteze imoti hinda ngende eka n'ukuri inina hayi itekeye ibintu vyinshi. Azabona umugabo muzima n'umuganda w'ubwatsi. Umugabo aramaramara ati twakoreye imperanye, ehera ibintu aduhemvye. Umugabo nta kundi mwihangane nubwo biruko, urana hari imigani itaryoshe kuva mu gito gitambara. Ati ndatashe muhira nta kundi. Bukeye mu gatondo abona ivana, acaja gutekurura wa muganda kugira ngo agire asakara. Agitekurura ubwatsi bumwe bugwa hari ubundi bugwa hari, azabona hagati hari ibitenge, abona amasukare, abona amafaranga, abona ibirato, ivy'umugore n'ivy'abana, abona ibintu vyose. Yahemba amafaranga yari gucagura,
asanga vyari indani. Umunezero umutera kubanza kurekezaho yiruka kuja kuraba abagabo bayita. Ati hemwe naho mwataye mubona kumenga nta kirimwo, mubona kumenga nta kimazi, naho mwidodovye mukavuga y'amajambo yose, hagati hari ikintu ngo muje kuraba iwanje. Si gukubita kwa amaso, bose baca bariruka kuja kurondera ya miganda. None igitwawe n'uruzi, igitwawe n'uruzi jiji kuzuye neza rugatwara ikintu, uhava kwitega gusubira kukibona. Barabura wa mugabo nawe acaraza arambika umugore, abana baratuburura barashima Imana, ti warakoze kutanjanjwa ku muganda w'ubwatsi, warakoze kutawuta hariya, warakoze kutawuzana widoga, kuko agakiza hari abakidogeramwo. Umuntu yasonza arimo akidoga agatuka Imana ntamenye ko ari akantu k'agashure gusa. Kuncisha mu gashure ko gusonza, turakena n'uwo twubakanye ndonda sigara mvuta ndi umugabo. Mutima wapfuta gute? Abagabo urabona turafise imikaba, iyo umuntu yonzerera tobagura kugira ngo umukwire. Rero ukutobora yapantara ingana kwa kundi bisigura ngo hari imikonyo ikisigara. Abo bavuga barabizi hari imikonyo bagira gutya n'iyindi bakagira gutya. Nanje narisigaye giruko kubera konda narahetse. Mpagaze ngaho konda riri imbere y'ishengero. Umuyaga uvuze nkumva neza kubw'inzara n'ukonda ko ngomba ngende gutya, nkaraba ko hari umuntu hagaze ngaha kugira aze kumfata. Umuyaga wagarukana kurana hari igihe ujana hari kongera kwagarukana, ugarukanye nkumva ko naho nyene ngira ngende kabisa. Hanyuma ngasenga Imana ikamfasha, kabona mvuyeyo ntatenge. Nivyo bimbako. Hanyuma rero ngumamwe turi kumwe, ndiko ndavuga kutatwara umuganda w'ubwatsi umuntu yidodomba. Hanyuma Satani akacanzanira amaco, ati ivyo bintu vy'amakorasi waba uriko uratera amakorasi gose, ngo Imana ni nziza, abantu bazohava bibaza ko wagwaye akabonge kubera barazi ibihurimo. Ngigumya ngahora ati yagira utera ikorasi ndayumva ngahora. Hanyuma ajya ati mujana umugisha w'Imana, ikorari iwacu ni yasigara iratera agakorasi bikapumuka ngaca numva nayitera. Muko ngira ncasoma ahantu mu cyande cyandika Abaheburayo ijambo rivuga ngo tugumye ukwatura ivyizigiro vyacu kuko wasezeranye hariho kwizigiro. Ndavuga ni Satani sinzosubira, nzoguma natura ivyizigiro, ibi bizohera. Hanyuma rero kindi gihe birahera yagiye umuntu asengera ngaha ati hava henuka kandi sigifuta ubu tirambira ugaca mu gahe gatoya. Yesu adufashe ntibigutere gutwara agakiza ukavange n'imyidogo. Wowe tusenga Imana kuko turasenga Imana ikumva. Hanyuma rero nariko ndavuga ngo aka gakiza dutwaye, naho mubona umenga dusa n'abandi, naho ubona umenga urafise umubanye w'umupagani mu bana, naho umenga turasonza nkabo, naho umenga kumbure ntivyuzuye ngaha, mugabo nagira ndababwira ako gakiza indani karimo ivyo dukeneye vyose. Ugakena impuzu uvuga uti Yesu numva nayikeneye byarimwo. Nigeze kugaburira umuntu muhira arajya arahaga ati zane ndeye atereka mu rubavu kwa Yesu ninge zarimwe, niko yapfutse. Kubera iki? Ejo twari kumwe twabanye ngo nukuri nizacu ntimba yishize niracu mibabaro yikoreye. Yesu hari abantu bamwihenda ko bakavuga ngo kumusaraba yatwaye ivyaha gusa, muga ntibamenya ko ikintu cyose, kuko Yesu aje kuducungura yarazi ko tuzoguma tubaye mubaye muruvuye, sivyo none nanje muruvu bagiro nisigurura. Yarazi ko turi abantu bakenera kwambara, yarazi ko turi abantu bakenera kurya,
yarazi ko dukenera gusomesha abana ibi yarabitse tukiri ngaha mw'isi arabizi. Ibyo byose rero yarazi ko bibuze bibabaza Koronisi bikambabaza nawe bikakubabaza. Aca avuga ati icyo kintu cyose kizobabaza umwana w'umuntu ndakiremetse hakiri kare bazovuke basanga naravyishizeko. Nico gituma uzokena impuzu azombarire, uzokena ivyarya azombarire, uzokena umugabo azombarire, uzokena umugore azombarire, uzokena icyo cyose kuko ni zacu ntimba ni yacu mibabaro ya Yesu yagize yishizeko birimo rero indani vyose. Nico gituma tudakwiye kugira ande kukanjanjwa. Yesu nabahezagire cyane. Impamvu yindi tudakwiye kukanjanjwa ko ngomba tuvugana n'umunsi rero ako gakiza ni kara kacu turi kumwe n'ubuntu bw'Imana bwatuguye ko ako gakiza ni kara kacu. Usome hariya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Igice cya 27 umurongo wa 51. Ni urupapuro rwa 40 mw'isezerano rishasha. Agakiza ni kara kiwacu. Twabaye igihe kirekire ari intambamyi nyinshi zatuza kugashikako. Tuza kusanga kubw'urupfu rwa Yesu turatomboye tubiguyemo. None mwumva twokwanjanjwa ku bintu twarose nk'ingabi sa wewe ufyanjanjwa ko kweli. Musome 51 ibitangaza by'aba Yesu agize igihuzu gikingiriye ahera cyane ho gusengera gitana mu kaboko kungara uhereye he ugashitsa hasi isi iratigita ibitandara birasaduka imva ziruguruka imivyimba myinshi y'abera bari basinzirira zugwa bava mu mva amaze kuzuka bashika mu gisagara cera babonekera benshi umugabisho w'abasoda 100 n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye isi itigita n'ibibaye baratinya cyane bati ni byukuri uyo yari umwana w'iki. Hariho n'abagore benshi bari kure babiraba nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya bamukorera. Muri bo harimo Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Yose na nyina wa bene Zebedayo. Ndiko ndavuga rero iyindi mpamvu yotuma tutanjanjwa kugakiza. Hari intambamyi nyinshi zatuma tutogashikira twe nawe. Eheraba intambamyi ya mbere ngo hari igihuzu gikingiriye ahera cyane urusengero. Aho hantu nta muntu n'umwe yari kuri wa gushikayo. Ninjiye ahera cyane Yesu yaneguriye uranywa amazi meza isoko idakama manuni y'ibisi yose wa mutima w'Imana nagerera ahera cyane. Abantu bari bagerewe kuba kure y'Imana mugabo ngo ahera cyane nta muntu yari yemerewe kuhegera kiretse umuhetsi. Nawe nyene ngo yegera rimwe mu mwaka, nawe nyene ngo akagenda bamushize ku ibintu bimaze nk'inzogera bitswira canke binyagara kugira ngo niyagwayo kubera icyaha ajyanyeyo hari hatinyitse. Imana y'icyo gihe wameyandika uko kubwa amabwirizwa yavuga ngo usambanye bagirende bakwicisha amabuye iginyo kurindi ijisho kurindi. Imana y'icyo gihe yari itinyitse. Ariko ndashimira Yesu. Hanyuma rero mu bitangaza by'aba Yesu acikanye turi kumwe. Hariho uruhuzu rero ubisabye muri kuvayo hariho uruhuzu ngo rutandukanye ahera n'ahera cyane. Abantu rero rimwe mu mwaka baracumuye wacurondera igikona
icyaha cyawe wiyumvire twe nawe ibyaha dufise ndazi ko mfise ibyaha byinshi umutima byose nabikuzaniye nurabe vya vyaha tudasiba kwezwa ko iyo aba kimwe ho gusaba inka cyangwa impene cyangwa inuma cyangwa kandi gakoko kariko kose katagira agasembe bagaca baza rero waje gutanga ibimatsi bagaca bagumiyo wamuhereza umwe agaca agenda kugira ngo atondere Imana abwire Imana ivyo kwantuze n'ivyo kwantuze mukazoguma ngamurindiye kwanza babwira ati vya bimatsi vyanyu vyakiriwe murahari hanyuma rero mu bitangaza vyaba Yesu acikanye kuko ahera cyane wumva niho abantu baharirwa ivyaha niho imitwaro yadohokera niho ikibazo cyose ufise cyaherera mugabo kingahera nta burenganzira ufise bwo kugira nde bwo kuhegera ukarabisha amaso abantu baguma bibaza mbega inyuma ya kiriya gihuzu hari iki mbega hari iki abantu ntibari bemerewe kwegera mugabo igitangaza nyamukuru cyaba Yesu acikanye ngo bazababona cya gihuzu bakiratanamutse kandi cyatabuka gatoyi bibiri fa muhereye hejuru ugashitsa hasi abantu bari hariya bazabona ati turabonye ahera cyane irabara hasimbi irabara hatambuka ati yo ashi ewe shitanu tusubire ubu rero turahakandagiye si ibyabo abaherezi gusa ubu naje nzohora nishikira haleluya Yesu abatanze ubwishikira ndafise ubutumwa uno munsi buvuga ngo mu bitangaza vy'aba Yesu acikanye twararose ubwishikira nta muntu tugituma niyo mpamvu yihamagara uri muhira ikagirana niyo mpamvu uri wenyene uyihamagara ikagirana kera siko vyari bimeze waratuma ugatuma umuherezi n'abanyene rimwe mu mwaka abantu bari baragowe iyumvire kubika ivyaha ukaja kuvyihana rimwe mu mwaka abantu bari baragowe igihuzu gikingiriye rero Yesu abarakuye intambamyi ubu rero ubutumwa afise buvuga ngo Yesu yaje korosha ibintu Yesu yaje korosha ibintu mwaturirimbiye Yesu abahezagire kandi mwese abaririmbye Yesu abahezagire kuko amajambo yose yararyoshe indirimbo zari ziryoshe hari akantu kavuga ngo urumuragwa mu bwami bw'Imana uri umwana w'iki wagutwa amaraso y'igiciro kinini mwahereje ngo iki ijuru rirakurindiriye ibyo kujya mu ijuru si ikintu kikigoye ntikikiramananiza inzambi ikavuga tuzinjira nk'abagiye iwacu amen tuzinjira nk'iwacu kuko Yesu kimaze gutangamuka yarahejeje kugurura inzira ubu ni nyabagendwa ngo ijuru riragize urumuragwa mu bwami bw'Imana urumwa